Ni mu ntumbero yo gufasha impunzi zose zivyifuza, ikigo Oasis of Peace dusanzwe tuzi ku izina rya Maison Shalom catunganije igisata cyo kwigisha ururimi rw'icongereza impunzi z'abarundi. Ivyo ngo bikaba vyaturutse ko izo mpunzi zisanzwe zigira ikibazo gikomeye mu gutanga amakuru y'ivyo zisanzwe zikora canke bitegurira kuzokora. Mu gihe dusanzwe tuzi ko mu Burundi bari basanzwe bakoresha ururimi rw'ikirundi n'igifaransa. Umviriza urongoye igisata c'indero muri ico kigo. N'abantu bose muri rusangi babona hari turi mu gihugu bavuga icongereza natwe tuvi Burundi twakoresha igifaransa. Icatumye rero twiyumvira gushiraho kwigisha icongereza nuko impunzi nyinshi ziri ngaho i Kigali mu Rwanda no ngaho i Nyamata bari bafise ingorane, abafise utwo badandaza dutandukanye, bakagira ikibazo abantu baje kubabaza ibiciro bakabura ukuntu babivuga neza mu congereza. Noneho ico ciyumviro baragishikiriza baravuga ati twe turafise ingorane tworonka abantu badufasha kugira dukabura ubwenge mu congereza babafashije. Nuko rero ko twatanguye mu mwaka uheze, dutangura hari abantu bariko baritanga kwigisha icongereza, haza kandi ababumva babikeneye ababishatse baraje bariyandikisha, barijana mu mwaka uheze bariyandikishije bariga, bize amezi ashika 9 bari mu cyo twakwita niveau zitandukanye. Ahanini zari niveau zibiri, niveau yo hasi cyane niveau yo hagati na hagati. Abo rero barize bararangiza kwa gatandatu bari barangije. Ubu naho mu kumunani dutanguye iyo novuga formation igira kabiri, nayo hiyandikishije abantu 50 n'umwe nibo bariko bariga uno munsi. Aragira ko akanatubwira ko ibitigiri vyabo bakira bivana n'uburyo buba bwegeranijwe mu bijanye n'utwo bakenera kugira bashobore kugera aho bigira. Nivyo dufata igitigiri bivanye n'uburyo ko twarabonye ko mu mwaka ushize harabaye ikibazo kubera hazo ubishoboye ubishatse yirihira tike, vyaratumye rero bigorana ugasanga barasiba kenshi n'umusaruro ugasanga bihaka kugorana. Ariko ubu twaragize amahirwe turaronka udufata mu mugongo ashobora kuriha amatike yabo baza kwiga icongereza, akongera bakabafungurira kuko hari abo usanga baja kure cane, ugasanga rero byo havaye dutera ingorane mu gihe umuntu avuye ngaha ugasanga agiye muri bisi aguriye isari. Ubu mu bisanzwe dufise abanyeshuri 51, abo turashoboye kubadeplacer, turashoboye kubahitike yo kugenda no kubagaburira midi. Ico nico gitigiri twashoboye kuronka no mwaka. Ingabire Olivier numwe mu bakurikirana izo nyigisho kabarongoye abandi banyeshure, nawe nyene arashima ico gikorwa akanatubwira bikuru mu byo bahungukira. Imbere yuko tuzoshobora kwiga icongereza hano, kare twari dutatanywe yibereye muri quartier yiwe aho twahungiye, ukabona umwe wese arigunze ari mu vyiwe ntamenya n'amakuru y'abandi bantu ukuntu bimeze. Ariko icambere kirimo hano kwa mbere no kumenya nkuko ari amavalere ya Maison Shalom ari hano, kenshi ngira abantu benshi barayazi, hari icyo bita compassion. Ico kintu nico cambere bwa mbere mbona nohera ko mu kuvuga ko turonka ngaha, kuko turitanaho twese tukamenya n'umwe wese ubuzima arimwo, kugira ko ico congereza turiko turaciga. Hariho benshi twize ivyigo bitandukanye mu Burundi, hariho abahejeje kaminuza, hariho abo twaje tutaraheza kaminuza. Abo bataraheza kaminuza bizobafasha hamwe baronse umuntu ashobora kubafasha kugira ashobore kwiga, bizobafasha muri systeme yino mu Rwanda kubera inyigisho zabo ziri mu Congereza gusa, bizobafasha ukuntu bashobora kwinjira muri iyo systeme yabo, bashobora kwiga neza bitabagoye, bashobora kuronka amanota meza. Ikigira kabiri kirimo nuko niyo twarize hariya tugaheza amashuri, ushitse ino hari ahantu ushobora kuja gusaba akazi, ugasanga ku kazi uriko urasaba bisaba gukoresha ico Congereza. Rero kubera hariya twize mu Gifaransa gusa, icongereza ugasanga twagiye tuciga buke
nta bintu bifatika cyane twize bizodufasha kugira umuntu aronse akazi ashobora kugakora neza atambukanye ubuzima bushiziremo. Uyarongoye ico gisata Julien Nizigiyimana agaheraheza atera kamo abifuza bose kuza kwiga ko boza barakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zose igihe cyo kwiyandikisha kuko ngo benshi baza igihe carangiye. Rero akamo twobatera nuko boza barakurikirana amatangazo kenshi, amatangazo aca ku buhinga ngurukana bumenyi naho usanga hariho abadafise amatelefone abishoboye, ariko bagakurikirana ivyo tuba twatumye abajejwe impunzi, komite y'impunzi ngaha baba babizi, hanyuma bakaza hakiri kare kuko nk'ubu ushobora kubona umuntu akubwiye ngo niho nkibimenya akaza abandi bamaze ukwezi biga, urumva nk'uko biba bigoye kugira ngo umwakire ntaba ari ku rwego rumwe n'abandi. Abo rero kenshi iyo baje kwezi kwaraheze tubabwira yuko borindira bakarindira ubundi mwanya wo gusura kwakira abandi bakeneye kwiga icongereza. Mwomenya ko ico gisata c'icongereza catanguye kuva mu mwaka uheze 2017 kikaba cakira impunzi yose ivyifuza.